mugira mukurikirane ikiganiro bamaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Mana yacu urakoze nuhabwe icubahiro. Ndagushima mwami yuko mwami igihe kigeze, kino gihe ca none ko ari igihe ciza co kudoma kw'ikimenyetso c'abera c'abana b'Imana, c'abiteguye kuzamuka, c'abiteguye kuduganwa mu bwami bwo mw'ijuru. Mwami Yesu Kristo, ego menya kubahwa ngaya majambo mwami tugiye gusangira. Ndasavye mwami kugira ngo uyumva wese yongere mwami kumva ko arobanuwe, yongere kurobanurwa mwami, yongere kudamwa ku kimenyetso c'Imana nzima. Urakoze mwami, nushimwe nuhabwe icubahiro mw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Igitabo c'ivyahishuriwe Yohana igihimba c'indwi, maze duhere ku kigabure ca mbere. Haleluya. Hanyuma y'ivyo mbona abamarayika bane bahagaze ku mfuruka zine z'isi, bafashe imiyaga ine yo kw'isi, kugira ngo ntihagire umuyaga uhuha kw'isi canke ku kiyaga canke ku giti cose. Kandi mbona umumarayika wundi aduga ava iburasirazuba, afise ikidomesho c'Imana nzima, asemerera n'ijwi rirenga, abarira ba bamarayika bane bahawe konona isi n'ikiyaga, ati ntimugire ico mugira isi canke ikiyaga canke ibiti, tutaradoma ikimenyetso mu ruhanga rw'abagurano b'Imana yacu. Numva igitigiri c'abadomwa kw'ikimenyetso ngo ni 144 badomwa kw'ikimenyetso bo mu miryango yose y'Abisirayeli. Haleluya. Urakoze Mana, ndashimye Imana. Mwene data Imana ihabwe icubahiro. Yesu Kristo abihishurira Yohana, aramubwira yuko hazogera igihe imiryango y'Abisirayeli uko ari 12, igiharuro 12 gisobanura kuzuza kw'Imana, ishengero ry'Imana. Twibuke yuko Yesu Kristo nawe yatoranije intumwa 12, kandi yarababwiye ngo nimwege muzocira imanza imiryango 12 y'Abisirayeli. Bisobanurwa yuko ishengero rya Kristo na musi naryo ryahawe urugero kandi ryashizwe mu kibanza co kwitwa 12. Igiharuro 12 gisobanura umuryango wuzuye w'Imana. Haleluya. Yohana yongera kubona yuko hari abamarayika bane babohewe hariya ku kiyaga, maze bari barindirije umwaka n'umunsi n'ukwezi n'itariki n'umunota n'umusekonda. Nukuvuga ngo ntibarashobora kugira ngo bonone isi hataradomwa ku kimenyetso c'Imana nzima mu ruhanga rw'abagurano b'Imana. Mbega mwene data woba witeguye kudomwako? Nuko Yohana abona ngo kandi mbona umumarayika wundi aduga ava iburasirazuba, afise ikidomesho c'Imana nzima, asemerera n'ijwi rirenga, abarira ba bamarayika bane bahawe konona isi n'ikiyaga, ati ntimugire ico mugira isi canke ikiyaga canke ibiti, tutaradoma ikimenyetso mu ruhanga rw'abagurano b'Imana yacu. Mwene data, nukuvuga haracari amahoro, haracari hakanya, abantu baracasuma mw'isoko, abantu baracateka bigasha, abana baraciga mu mashuri, ndetse n'insengero abantu baracabana ya gusenga, kandi ubutumwa bwiza buracavugwa. Nukuvuga hirya no hino urugi ruracuguruye, kubera ko Imana iracakurindiriye, Imana iracandindiriye, Imana iracaturindiriye, Imana iracarindiriye mwene data wundi wese kugira ngo ahuri nawe wongere kudomwa kw'ikimenyetso, wongere kumva yuko nawe witeguye kugira ngo nawe udomwe kw'ikimenyetso. Ndagira ngo ngusabe nkubwire ngo hamagara Imana, ubwire Imana uti Imana ndasavye nanje ikimenyetso cyuko niteguye gutaha mu bukwe bwa wa mwagazi w'intama w'Imana. Kuko inyuma yuko Imana izorangiza kudomwa kw'ikimenyetso c'abagurano bayo, isi izocitangura gusibangana, isi izocitangura guhabwa agakarabo ka vino. Nukuvuga kwihora kw'Imana kuri hafi, aho ikimenyetso c'Imana kizoramuka kirangiye kudomwako. Abantu benshi bazogira ivyago, isi izogira ivyago, isi yose izogira ingorane. None rero umwanya tugifise akanya, nimuze turondere Uhoraho bigishoboka kubonwa, tumwambaza kiri hafi. Nuko numva igitigiri c'abadomwe kw'ikimenyetso ngo ni 144.
badomwa ku ikimenyetso bo mu miryango yose y'Abisirayeli. Mwene data, ni ukuvuga ngo ibi 144 bigabuyemo 4 bisobanurwa ngo ni mu mfuruka zine z'isi. Nk'uko bamarayika bari babohewe ku mfuruka zine z'isi, bisobanurwa yuko abazodomwa ku ikimenyetso nabo bazokidomwa ko mu mfuruka zine z'isi. Si ukuvuga yuko ari hariya Yudaya gusa, si ukuvuga yuko ari mu Bisirayeli bonyene, ariko ni mu bakristo bose bizera Yesu Kristo bari mu mfuruka zine z'isi. Nawe aho uri hose, iri jambo ry'Imana rigushikeko, maze wongere kudomwa ku ikimenyetso c'Imana nzima. Imiryango yose y'Abisirayeli bisobanurwa ngo ubwoko bw'abakristo aho buri hose munsi y'ijuru. Kuko iyo tubiraba tubisobanukirwa neza, ku kigabure ku murongo w'9 Yohana abona abacunguwe bari mu ijuru. Ni ukuvuga ngo yababonye bari mu ijuru, ntivyari bikiri vya 144 gusa. Reka turaba aya majambo ku murongo w'9. Hanyuma y'ivyo mbona ishengero ryinshi atawoshobora kuriharura, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere y'iyo ntebe n'imbere y'umwagazi w'intama, bambaye imvune zera, bari n'amashami y'ibigazi mu minwe, basemerera n'ijwi rirenga batagakiza n'ak'Imana yacu ivyagiye kuri irya ntebe n'ak'umwagazi w'intama. Haleluya! Bene data, Yohana abona ishengero ryinshi, bisobanurwa ngo ibi 144 bahavuye baragwira, barasubira baragwira. Ni ukuvuga vyavuye mu mfuruka zine z'isi, vyakwiye, vyabaye vyinshi, babaye benshi, ntawoshobora kubaharura. Bari bafise amashami y'ibigazi, baririmbira Imana, batazira Imana, bashima Imana, batazira n'umwagazi w'intama, bafise amashami y'ibigazi. Haleluya! basemerera n'ijwi rirenga bati agakiza n'ak'Imana yacu. Imana ihabwe icubahiro. Mwene data, ndakwipfurije kuzotahukanwa mu bwami bwo mw'ijuru. Ni ukuvuga ngo nanje nditeguye, ndasaba Imana ngo Imana izimfashe, kuko ibi birori ni ibirori bidashobora guhomba. Yesu Kristo yaravuze ngo ikirenge cawe nicagutsitaza, canke ukuboko kwawe, canke ijisho ryawe, ubice, ubinogore, ubikureko. Vyo kubera vyiza kwinjira mu bugingo uri kimuga, hako winjira muri Gehenomu ufise amaso yompi, canke ufise amaguru yompi, canke ufise amaboko yompi. Bisobanurwa yuko aho hantu ni heza, aho hantu hararyoshe, aho hantu ntawipfuza kuhahomba. Sinipfuza gucikwa n'ibi birori, ntiwipfuze kuzohomba ibi birori. Mwene data, mukenyezi, mugabo, mushinga ntahe, mwigeme, mukenyezi, ndagira ngo nkubwire ngo ntiwuhombe, ntiwipfuze guhomba. Kora ibishoboka byose, ukora ibishoboka byose ijoro n'umutaga, usenga Imana, uhamagara Imana, ubwira ati ndasaba kugira ngo nanje mbe muri iki gitigiri c'aba bantu bazoba bafise amashami y'ibigazi, baririmbira Imana n'umwagazi w'intama. Oh, haleluya! Imana ishimwe cane, Imana ihabwe icubahiro rwose. Imana ni nziza, Imana n'urukundo, Imana iradukunda. Mwene data, waba witeguye kuzoraga ubugingo budashira, ndakwipfurije kuraga ubugingo budashira. Ndakwipfurije amahoro y'Imana, ndakwipfurije imigisha y'Imana, ndakwipfurije kuzuzwa mpwemu yera, ndakwipfurije gusobanukirwa, wuzuzwe mpwemu yera maze Imana, maze mpwemu yera gusobanurire, agutahuza aya majambo, n'amajambo y'impwemu, n'amajambo yo gukiza, aguhembura, akubwira ngo uyandikishe, akubwira ngo bwira Imana ikwandike. Ndagira ngo muri kano kanya ucumva ubutumwa bwiza, usaba Imana, bwira Imana uti ndasaba kugira ngo nanje nandikwe, ndasaba kugira ngo nanje ndomwe ku kimenyetso c'Imana nzima. Byisabire. Murazi yuko n'abazoshirwa ko rwa rumenyetso rwa ca gikoko rw'666 aribo bazovyisabira, ngo nibo bazotwara agahanga bagashirako, canke bagatwara ikiganza bagashirako. None rero natwe abakristo, mwene data, wumvi iri jambo ry'Imana, ndagira ngo nkubwire ngo wongere kwaturisha akanwa kawe, ubwira Imana ati Mwami Yesu, ndasavye ikimenyetso c'ukudomwako, ikimenyetso ca mpwemu yera, maze nongere kudomwa ku ikimenyetso
kugira ngo nanje nongere kuvuka ubwa kabiri, maze ubyiyemerere ubyature, hanyuma usaba Imana ikwandike mu gitabo c'ubugingo ca wa mwagazi w'intama yatanzwe ku ikimazi uhereye ku kuremwa kw'isi. Haleluya! Ndagira ngo ufatanye nanje muri iri sengesho, maze dusaba Imana kugira ngo wiyandikishe mu gitabo c'ubugingo ca wa mwagazi w'intama w'Imana. Nimba utari bwiyandikishe, fatanya nanje iri sengesho, maze usenge utya uti: Mwami Yesu, ndagushimiye cane yuko wongeye kumpamagara kugira ngo unyandike mu gitabo cawe c'ubugingo. Nditavye, ndaje Mukiza, kugira ngo amaraso wavuye anyoze antunganye. Akira ubugingo bwanje mu maboko yawe, niho nshize ubugingo bwanje. Ndagusavye umparire ibyaha byanje byose, umpanagure ko imyanda yanje yose, maze sinze nongere gukora icaha, ahubwo uhereye none mbaye icaremwe gisha. Ndipfuza kuzoraganwa nawe ubugingo budashira, ubwo wasezeraniye abakwizera bose. Nuko rero Mwami, unyandike mu gitabo c'ubugingo ca wa mwagazi w'intama. Ndagushimiye yuko umpariye ibyaha byanje byose. Ndakiriye imbabazi, ndakiriye guharirwa, ndemeye guharirwa, ndemeye kuba icaremwe gisha. Urakoze kunyemereye, urakoze kungiriye neza, urakoze kundomye ku ikimenyetso co gucungurwa kw'imibiri yacu, kugira ngo aho uzozira uzosange ndi maso niteguye. Mu izina ryawe gera Yesu Kristo Mwami wacu, amen. Dukomeze dusenge. Mwami Yesu, Mana Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo ndagushima yuko wavuze ati kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Mwami, ndagushima yuko waturungikiye incungu y'umwana wawe kugira ngo duharirwe ibyaha kandi tuvuke ubwa kabiri. Ndasengeye umuntu wawe, ndasengeye umuntu avutse ubwa kabiri, ndasengeye uyu muntu yongeye kuba icaremwe gisha, ndasengeye umuntu yongeye kwandikwa mu gitabo c'ubugingo, kugira ngo Mwami ahereye none ntaziyongere gukora icaha, ahereye none yuzuzo nk'empwemu yera, ubushobozi bwa nk'empwemu yera bumuzeko, maze atangure gukizwa, atangure kwezwa, atangure gutunganywa. Maze Mwami wera wo mwijuru, nanje ndakwinginze kugira ngo Data Mwami w'abami ukomeze unyandike mu gitabo c'ubugingo ca wa mwagazi w'intama yatanzwe ku ikimazi. Ndipfuza kuzoraganwa n'abera igitsibo c'ubugingo, ndipfuza kuzoba mu bakijijwe, mu batahurutse, mu banesheje, mu bayobotse. Yesu, nyandike mu gitabo c'ubugingo. Yesu, twandike twese abizera isi yose. Ndasengeye abakristo mu isi yose, abakijijwe, ababatijwe, abayobotse, abayihanye, abemeye guca bugufi, bose bandike mu gitabo c'ubugingo ca wa mwagazi w'intama. Ndabigushimiye kubikoze. Urakoze kutwanditse, urakoze kutugiriye neza, urakoze kwanditse uwari we wese, urakoze. Izina ryawe rihabwe icubahiro, mu izina rya Yesu Kristo Umwami n'umukiza wacu, amen. Muhejeje kurikirana ikiganiro Bamaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe, mwariko mushikirizwa na Mbonimpa Abeli. Ndayifurije amahoro y'Imana.